ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko umushikiranganji w'ikiga ca leta nawe ariko arakorera abakoroni ngira uwo nyine ko twobifata. Yavuze ikintu ciza je naramukunze mize finance nanamukeze nyimba nyuma. Yaravuze ati kugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo. Iki gihugu ga yemwe kuvugisha ukuri tuzohera 60 ndari kuvugisha ukuri cubaka tugenda barasa seseka. Ico gihugu cyo uwo muvumo ico gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndada yuvuze ati twikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo. Vendira ko guca ni vyiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabire kwirondera abahinga babafasha kugira amankete n'abanalize bagasohora icegeranyo. Turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize. Sopebu yo menya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma abantu birirwa ku magroupe ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka wari kwa kabiri yabuze arindira imisi n'imisi abantu bararusha barahweri. Sopebu tubateye akato tuti ibintu wabisubije inyuma. Ayo mafaranga yo tuba turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu ntagitahura. Iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu kayaza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka mugabo batwise abansi b'igihugu. Sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza nico gituma tutazigira dutinya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka. Bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuimbaza bwo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu. Akindege cyo kibugenda nakimaze imyaka mirere kibaza imyaka n'imyaka turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho bani ngorana ukabona yuko ubuneje bunarumvisabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta kijya cari kwacuwatswe kera ubu turiko turabona ko bikenewe. Ariko je ntero kama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement bibutse ikintu bita obey ingene cirigwa inyuma y'abantu gutoza amakora abantu bihwira basubira ayo mahera yeze gutoba kaja mu kiga ca leta bakayigina kurya. Urashobora kwibaza urazi ko ari abantu amakora badana abantu bose makora abona neza yuko igihugu ingorane kigowe nizo tujya duteye akamu leta abandongozi umukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bibwiza guhagarara. We ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo wa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo umushikiranganji w'ikigaceta yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye mu hagarara kuba aragashavu canke ama emotion. Sipanwa abantu yo bari ko barabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none bakweretse yo bakoze iki. Muti numwe c'est un président qui s'engage guhindura ibintu de la République bidakunze uko dutunganya ikiganiro ko twasohoye umwihwezo turavye ivyinye n'umwaka wa 2026 warukwiye kugenda. Umwaka wa 2025 heze hari ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanza abarundi dusezeye bikiri kwa kundi. Ibyo twari tubise mu 2024 na 2023 na 2025. Ubu rero turavuga tuti harageze ko ibyo bibazo nyene tubona amahinduka. Hari ibivye biciro ntawe igara bisubiramo. Hari ivy'igitoro byo bisa n'ivyasubiye inyuma. Ubu abantu bararushije ahubwo cane ahubwo Sopebu yo menya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma abantu birirwa ku magroupe ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka wari kwa kabiri yabuze arindira imisi n'imisi abantu bararusha barahweri. Sopebu
tubateye akato tuti ibintu wabisubije inyuma. Ayo mafaranga yo tuba turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu ntagitahura. Dushora ibintu hanze hanyuma Sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona. Ni ibintu bitumvikana. Hari ivy'amafaranga y'agaciro tubigarukako. Ibi vya produit de première nécessité. Ibi bidanazo intuze vya nkenerwa. Hanyuma ibijanye na consequence intuze. Mwese murabona yuko ngira urwaruko unyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahenda. Za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition. Abantu bakubwira ati abavyeyi nugutererezanya basubira tuti dutererezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwamo. Ugiye ukaraba ibijanye n'ibire vy'ama infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayaza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka mugabo batwise abansi b'igihugu. Sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza. Nico gituma tutazigira dutinya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka. Bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuimbaza bwo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu. Urabona aho bigeze. Ni ibintu byinshi bivya internet kibuga c'indege abango cari kibije gusubirwamwo. Urabona ingwara ze kugikunda kugira haramwe vy'ama infrastructure bikwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mabatima ya leta. Hariho zone économique spéciale tegeza kubakwa hajyanye imbe n'inyabibondo iwarubondo kugira abantu bazana imitahe uheruka banditse zone économique spéciale iri ukabura ikibuga c'indege cyo cibugendana kimaze imyaka mirire kimaze imyaka n'imyaka turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho bani ngorana ukabona yuko ubuneje bunarumvisabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta kijya cari kwacubatswe kera ubu turiko turabona ko bikenewe. Kubijanye no kugwanya igiturire hari amaduho twari dusanga tugize imisi turiko turavuga yaraho hamwe yama yo muri za BRB amafaranga y'agaciro ya impanda byiriguma bivuga tukatuti none nyabuna mugabo mwarumvise iby'umushikiranganji w'ikiga ca leta ari wabushikiriza. Jewe ubwanje mu kiganiro natanze jo bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavy'insistako. Ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi u60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona hari ikibazo genda mwicare muravyo n'intuze n'ivyumvikana mu budget miliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 5 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu. Ivyo bintu nyabuna ngo teri yo sena ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko umushikiranganji w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni ngira uwo nyine ko twobifata nawe ari kakorera abakoroni. Rero nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarundi ariko barayibona ikinyoma kiko kirakubitirwa ahakubuye. Ibyo twabigarutse kukera ibi vyanaje nagesa baza kwitubaza kwinshoro zinga ndabone kirya kintu ahubwo cari kigwiye guhagarara kikava umuruho giteza abantu. Uravye umwanya abantu barimo ibigoro umwanya bamara bagira iki bagashira ikintu kikanunuza abantu kikabatevya kagira gute. Ibi vy'amabiro y'amazoni amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît amafaranga asohoka kurya akagenda uko bakayagabana buke miliyardi agenda. Ariko je nteru akama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement. Bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakora abantu bihwira basubira ayo mahera yeze gutoka kaja mu kiga ca leta bakayigina kurya. Urashobora kuyibaza urazi ko abantu amakora badanaza abantu bose makora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakora ku mwaka utashe abantu amahe
naho bantu bari muri imprevisibilité fiscale iteye ubwoba. Amalwa yose aba yaratowe n'ibiki loi de finance yahindura ku mwaka mugabo uravye kandi amafaranga yasohoka y'amazone bikagenda kurya dutangwe decentralisation. Hari ikintu rero turavuga ibi ahari mu ntuze ibi vyuko ibi vya niveau politique ndabigaruka ko turavye amatora igene yagenze ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana yuko ari umugambwe umwe donc wanonse intsinzi uko vyagenze kose niko vyitwa ubu numwe nyene ubona wiganje n'imyame nta ihari. Ubu rero ngice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona iyizi ntizirenga tuza kuba zibiri swate turapfa dushikeyo canke dukire. Imwe nukuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tugira igihugu rero atacamira. Iyo ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero nta uri karatugora reka tugisove tugira ama reforme nta udutangira kugira ama reforme dushatse tugira tuvyura ibintu no mu bashinu umugambwe umwe ntubuza ko rashinde ubu unyegereye taze mu by'ubutunzi zijya za Singapore zabaye kurya premier ministre ahamaze imyaka n'imyaka ari umugambwe umwe ari umugambwe utwaye imyaka 3 umwe gihugu caragiye umva nizo scenario ubu rero twe tuzoja mu yihe tugira dukire cyane tugira dushikeyo nukuzotwisha tukarayo kibwe muri antwanize umurundi wese yarategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire canke bamwe bavuga tuti ubu rero no horashaka kutubuza mu ntuzewe n'ibigawe twigije ubu rero tugira tukirye rero canke tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera. Ivyo rero tubiteza amaso bo niveau sécurité naho tubona ati binaka karere ibi bigena birahindagurika mu mutekano w'akarere tuvuga tutirifo gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera. Uravye imigendera ni Burundi na Kongo amashiramwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabiragenda gutyo muri Kongo kumenya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose ababa umubanyi wari wese umukuru cyangwa utamukunda umubanyi bagoma ari umubanyi hari amaraso historique bamusangiye niki hari ro mechanism biza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana ngo hama escalade ngo haduka intambara mu bihugu nk'ibi by'iwacu vyageseye mu by'ubukene na fragilité politique. Ibihugu byacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne ha mu by'ama réconciliation nibaza rero yuko bifise un luxe yo kwita mu ntambara hagati yavyo n'ibiki ils ont à sauvegarder la paix quelque soit ingene byabigeze bategeza kugura yuko amahoro yohaguma no muri kahise kumbure turiko twaregwa twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda byanyu bibana mugabo ha mahoro de tension mugabo ifare voir ingene bagenda baragira ntuze izo reconciliation twari byo tugi naho takuze cyane mugabo turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Habyarimana agenda wibuka umubano wabuya Habyarimana ndawibuka haraba de tension mugabo hamaro mechanism jure deje bone mu kiganiro ndabivuga nti yuko mu 79 bagazegeze ko yagiye mu nama sommet français franco-africain i Kigali hakaberaho manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagaza kacava mu nama précipitamment ataha haraba tension mugabo ke bace barabigenda bazohurira imuyinga bakabivugana na Habyarimana bakarabati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese tworekuriranira ibarajyogwa tubanira mu mahoro turayingene tubigira tubane mu mahoro c'était ça CPG yarabandanije tivyabuza ko Kongo nawe n'u Burundi bwira tanse mwa CPG kabandanye ni bene ivyo rero haute diplomatie abantu bama barabanye nabigira uko n'ubundi ico gihe bacha bagira ico bita sommet sous régionale z'imyaka ibiri 85 barahurira imuyinga barasubira bahurira Butare après des ans 85 barahurira Ngozi là je me souviens 87 barahurira Cangugu
meme n'igihe FPR iteye kuri buyoya c'était à 90 harabaye rencontre ya Habyarimana na buyoya hanya ingozi muri 91 ati basi FPR nyimbiri kiragira gute nigerageza ntihabe enfront iva mu Burundi iza mu Rwanda mana tumwe burana tusanga reality nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza la rapporte abengozi onetera mwajetera icyo kibarumvikana bo yaravuga ati okay nta mpuza abanyarwanda zova mu Burundi ngo ze kugura indi froncide zitera muri ntuze bien sûr ça n'empêche pas ka impunzi shakuja muri gufasha FPR ziva muri bwazi kagenda zica muri za Tanzania mbwa bata front direct era CPG ra continue CPG ra continue kandi ro Rwanda iri en crise kandi bagahura bakagira ibyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous-régionale yamaho abantu ndi ba réalité n'umukogera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi kubugiza ashaka kugira ibyo rero niko tuvuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamera cyo nakora vuga nti bemore ni bemore no kuvuga ikintu base tukivuga kiti hariho ibiheruka gutegurwa hari ibitabo bibiri bikomerwa gutegurwa de stabilisation macroéconomique n'igitabo cha cyo gwanya ibiturire stratégie de lutte contre la corruption n'ibitabo nagenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose ibirimo n'iki tusa yego byita ko biriko biragira biriko byari bitabo birimwo bishobora kwirimwa n'ama recommandation meza mais ico turiko turavuga rero umwaka wa 2026 dusaba kabisa cyumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisore ngo politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwiza nijoro no kuvuga formelle n'aya madokima tegurwa twama mu madokima ama vision 2020 ivyereke urwanya ubukene CSRP ama PND urwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategie mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingorane kigowe nizo tujya duteye akamu leta abandongozi umukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bibwiza guhagarara we ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo wa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo umushikiranganji w'ikigacerita yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye mu hagarara abari bakwiye kumushigikira nyere cyane kugira gute kuba tubikorere kukabona ntivyihuse none cyo giture ko kigwanywa gute mugabo abantu bamaze imisi n'imisi gitega twicare uburyo mwanya dutegura strategie yo kwanya giturire ivyo tuzoiva mu ryari ama vision kuma twandika ibitabo ibiriko bihinduka ubwa mbere vyo 2020 na CSRP bava ngo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo iki ngo yabivuye hanze ngo nibyo badutegeka ngo reka twitegurire ivyo wacu plan national de développement imaze guhindura iki kwa yo twateguye kuma handi turabi kuko anserte mucubona titi shema ibimeze gute urabona neza yuko hariho ibintu tubivuko biri badahindutse ntitugirwe turatumaya tuvuga ngo twerabuye amadokima ngo tuzoshikiyo tuja ntawo turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord donc muri kuva hacinya ko tuti les individus nyimba ari projije nyimba ari biki nyimba ari byose les individus baronka iki bonyene ayo windongozi nibiki turonka ivyo wacu nibi nivyo biri imbere direct mugacha kurya tuti ubugambwe nawo ni wacu ni direct donc igihugu kiza kuba nk'ica gatatu nshikitwa amapolisi agenda gutyo abanyagihugu bona baca bagenda baba nk'abakane bo mubari windushiraho nk'ikintu kikaza uvane go bari nk'abakane dufate nk'intuze nk'ibya by'amazone sivyo ibi by'amazone
amahera batanze amakori n'ibiki bagira boye bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugaba amahera aramwe bigenza umushikiranganji yivuze ankoro plus n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera interana abanyagihugu ngo baterere kuba kazoma umva hamwe hariwe n'amahera ati zanaterera ayava abanyagihugu nayandava hejuru kamera wewe wumva muri uwo mwanya iyo priority ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazone uwundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira amazone yavuye no muri abakora abanyagihugu ati ivyo ni vyashigizwe ku mugaragaro n'ubijejwe wa mbere ivyo ngo tuvuga ngo tugene twandike strategie dute ko nakora ibisho gutyo ari bihereraho ikintu cubona rero kigira gute kikwereka ko après strategie akabigira ikigera haca bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twose rero twagize paralysie institutionnelle no kuvuga iki haca bico ito kuvuga kubuza inzego kuziparaliza gukora izo nzego tubona ndazihereko utwera nk'inama nshinga amateka n'inama nshinga amateka donc parlement nshinga amateka nk'inguza amateka ibiri ko biraba byose nijyari baradushiraho commission d'enquête parlementaire banquete berekane ati abashikiranganji canke ibyo leta vyononekaye nibi baze gusohora icegeranyo jewe ndateye akamo umukuru wa Sena honorable kubaho vendira ko guca ni vyiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumvira ivyo mushikiranganji nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabire kuri kwirondera abahinga babafasha kugira ama-enquête n'ama-analyse bagasohora icegeranyo turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize nitwe tukuza turabona baza kumviriza umengo barumvirije barababwiye biraheze non jewe la fois prochaine ntumvise Président wa Sena yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene vyagenze iyo ni paralysie institutionnelle bayibujije parlementative no pouvait rien faire naho vyakabaye nk'ivyo yibaye utabona des commissions zivuga ati reka turaye monsieur le ministre twabonye ibi hano ko cyabigenda gouvernement même regana gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date du passé nivyo muri 2024 2020 byo hari biravuga date du passé none mu misi heze l'actuel président du Sénat c'est umushikiranganji wa mbere ntabyazi yatwara leta est-ce qu'il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sénat non ya ikiru cha cohérence s'il vous plaît turakiba biyo cohérence kandi abantu bose bona barabona ingene impunzi ziko zaziriko zirakora yuko ari untuze pare justice unona amadosiyo savugwa ni ryari urabona justice itangura gukora bisaba justice byo kazi kayo none sibwo butungane mugabo turiko turavuga ngo ubutungane bakabuvuga ubutungane kinospa kugira enquête no gufata abantu ku bintu by'intuze bakaze gute ndaguhakaro nk'ibyo mu mazone ama infraction arimwe muri inkika yo ku mazone infraction irimo ubwami wa anticorruption itegeko rigwanye igiturire y'igihugu muri bya vyabaye harimo d'abord favoritisme ihamwa gusha ku myaka 5 y'umunyororo favoritisme no kuvuga iki amasoko yatanzwe bidaciye mu muco bayahaye nde uwo bayahaye ihiganwa ryabaye rya ngiki iki ni Faustin Ndikumana agikoze itegeko rigwanye igiturire gigihugu ngiri harimo ico bita favoritisme iri ngaha pini jusqu'à 5 gushika ku myaka 5 imyaka 5 y'intuze yo gupfunga
iyo ni infraction irimo. Iyindi irimo ni détournement des fonds publics, amatungo yaciye uruguraje amafaranga. Ni ihanwa kuva ku myaka 10 y'umunyoro gusha ku 20. Iyindi ya gatatu harimo concussion, gutoza amahera mu bantu kandi uzi yuko iyo perception atariyo, aramakosa. Urazi ko amazonda zubakwa bije yateguwe, wewe uza gutoza amahera nkande onondoki ngire. Harimo infraction twa concussion. Concussion harimo kuva ku myaka 10 gusha ku 20. Izi gitabo cy'igihugu utemera amategeko y'igihugu ninde? Kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ndatemera amategeko y'igihugu. Tuze turabe ibikurikira. Izo imfa tuzora ico bazangetako. Ngasa amategeko y'igihugu. Yabarayo nishiriyeho dakoro canke abandi bempoje. Turaba amategeko y'igihugu yatowe nyene y'igihugu. Ikibago cyoro nizantuze zawe. Izo ngo za Cour des comptes, ngo Inspection Générale de l'État, izo zaboshwe kera. Nk'uwo bazati Monsieur de la Cour des comptes, wogira enquête kuri amahera yagiye mu makomine yo kubaka amazone. Erega nisajejwe. Tuzogusaba raporo. Wihereze n'amashinga amateka. Il faut faire fonctionner les institutions z'igihugu. Niwo muti ukiza igihugu. Faire fonctionner les institutions de la République. Gukoresha inzego z'igihugu zigakora. Ibisi je siniko nango ni parse biza kubikora. Oya. Cour des comptes genda ukora ivyo onye kwizana igihugu amatore kuri kurabikora. Inzo generale de l'État bikore. Hariho n'ama-institution ministérielle me Mariyo. Nabijya bavuze ngo amaroration hagati ya umushikiranganji weka ca leta aza kuvuga hanyuma kabunda caza gukontradiza baratwara byumviseho muri famille nibisa kuja muri defensive nibisanduka avuga ati ngene biko kugenda ariko none base none nta institution independante contre voir cira gusati tuha icegeranyo ca vrai ubukuru de konti niyo tubwira ayo maroration ingena meze canke ikatwereka ati je twagize enquête bimeze uko professionnel canke audit independant ikatwereka ngene bimeze. Hajya n'ubutungane buri sanse guca bigira n'ama enquête yabo uko buri independant de l'exécutif. Ubutungane si pouvoir exécutif ni judiciaire. Aho rero ni kibazo rero ikibazo kiri ngaho ugacugenda rero umuntu uze no mu yandi ma institution ntuze specialize nk'ibi vya OBM usanga zanditse n'ama ngaha kugira kurikira ibintu ari nk'ibyo butari ugasanga biragora ugasanga biko bikoregwa hejuru bo ugasanga ayo mategeko nyene maranti corruption ndababwiye ari ngaho ayo ma infraction nababwiye ko araha ngaho kugira kurikizwe niki nikibazo. Hariho bimwe vya déclaration de biens biri ngaha urumva bikurikizwa muri ritegeko niryo ribivuga n'abategetse kubikora atwodondagura n'abamustanteri n'abande bose banditsaha. Loi séparée des postes politiques et postes techniques iryo tegeko riri ngaho. Hari amakode de marché public umva baraho, amakode foncier araho, hari by'amaparcelle ngiko biragenda, amakode minier araho mugabo Chico turareka amakode mini n'amategeko ngo navuga amakode forestier mugabo ingene abantu bagenda kwiha amashamba bagira iki amakode yose abari ngaho ntuze amategeko. Izo rero ntuze gusazigira gute bica bigarukira ikindi cyo hinduka kugira iyo paralyse de institutionnel iciba nibi vya usanga ariko aragira iki bintu bya mu nzego ugasanga ariko arahabwa abantu akaza batabishoboyereze compete. Ibyo bintu rero byo kudashira mu cyo ngabe competition bone abaronka akazi nyene professionnel abishoboye afite experience byo birakunda kugorana. Ibyo bipareza institution ko ensimaze kwifisa abantu batabishoboye kica kibikibazo. Kigira kabiri haca bacafusa amayirarshi. Iyirarshi no kuvuga yuko ugiye mu bintu nza leta usanga n'umuntu w'umusibartene yumva ko ari bakomeye gusumba umutwara kubera yazanywe n'uyu yagize gute ari wari hemfri ugasanga ni kibazo agize raporo itariyo bikagora ku mureprimanda nibiki paske na iyirarshi n'ikintu gikomeye gikurikizwa.
n'amantu ziri n'uburyo budakwiye za cour de compte kugira zironke uburyo buza kugira enquête ma commune ega niyo yihaye ntuyihe uburyo bukwiye ntuyihe ibyangombwa abantu bakoze birwa bicaye heza ngo bakore kandi bategeza kubaha uburyo ngo bagende babikore donc ico uri kuravuga rero tuvuga uyu mwaka rero twavuga tuti uyu mwaka rero tubone ku bintu concret iyo corruption dénonciation ibeho umuntu agize corruption none bakaja bakuva ariko barabiruka ko ariko baragira gute ngo menace do moro none nibiki iki gihugu gayemwe kuvugisha ukuri tuzohera 60 daribe kuvugisha ukuri ucubaga tugira barasa seseka icyo gihugu cyo uwo muvumo icyo gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndadaye uvuze ati twikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo nandadaje ati demokrasi kuri demokrasi nayo ntwari bera abwe ntwara ati amaraso tugira iki gihugu yemwe nyene nuko kigiye kubaho oya kame ikangu umuvumo tuzokira gute none ubwice tuba dukura gutyo none abemene imana ntibazi ko imana ibubona bo ibyo vraiment la dénoncer za kuba cyo gituma kugira dukira abantu buvuga kugira gute nabandi bashikiranganje sonde de nabantunze nababita ngwiki naba serviteur hari umushikiranganje ministre nini uriho service de citoyen ko nyene bo kwambata permis de finance ibintu bitagenda bikavuga babana kugira abantu babikosora kandi yavuze ikintu ciza je naramukunze ministre de finance nanamukeze nyimba nyumva yaravuze ati kugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo tubivemwo none tuja kwita mu manga tuhabona kandi tubona kujya nzira ari mu manga turabimwe natwe twukira ibindi rero ibihinduka iboneke impuzeyi ubutugane bukore ibi byo kuvuga ngo discipline budgetaire est-ce que amagizondasho bizohera muri umwaka 2026 bitangwa nabi tubitega amaso yama projet horo budget azohera yama projet usanga 10% projet zose zirandagata zika 10% ya execution ngo muri mva amafaranga duhomba haba nkijya yo gusora mu ngo rwakaredi nyene biriko biragenda none tuzamukonya ni projet yose ari kudindira bihinduke basi ibyo byose bijanye n'ivy'amadovize n'igitoro na provision y'igitoro vraiment uduse tubane 2026 kwa provision Burundi gitoro ayo madovize ari karijira inzaha bavuze ko berbi zigura none ayo zirihe amahera yari ibwo butare bariko barashora hazere nibuze amafaranga berbe yo twereka guverinoma berbe batumaze kuronka bagafasha igihugu 2026 bikava mu nzira liberalisation mu gitabaranze ko bategeza ku liberalisation secteur ya importation de carburant abantu bakigize igitoro kikabikidaza impamvu rupura abantu bagumamo ibyo bizohinduka bitega amaso ibyo vy'amadovize injira bakareka abantu bakinza amadovize abantu bose biza amadovize ma exportateur abakora ihogwa hanze arundi bakorera hanze abarundi mwese mushaka gufasha igihugu ufise nyene amadovize ine mu gihugu nakora ihogwa hanze amadovize yinjire turakeneye nawe leta rero ayukura mu nzahamu nawe yazane niko igihugu izokira liberaliza abantu binjiza imitahe bazana imitahe bagire n'abarundi ubwiwacu ushorera ikintu hanze yinjiza umutahe ufise projet yagiza amadovize yinjira uri umu expert ugakora hanze kiraka amadovize yinjize mu gihugu sivyo none yinjiza mu gihugu dukize mugabo nawe leta ibi byuko aba export hanze yaje adaca yinjira mu gihugu bamwe ugasanga export hanze amwarakase twaje gusohora hanze ugasanga yasohoka hanze agize gute ni menshi hagasohoka hanze bwa ibintu ntivyinjire iyo perte double twoyikira gute urumva bigiye guhagarara
ayo madosiye yose byose umwaka tugira turabe iyo lite konte nakora ibise izo dosiye z'amazone tugira turabe rero leta ikigiriza ikoreko ibi byose muri 2026 turabe mugabo ntitugume ngo ibitabo twanditse turabe ibikogwa nyezina bituma duhinduka hanyuma ari kina cyo kugira intuze indongozi mu bisanzwe nujya ntunze yaratanze ikiganiro gikomeye nuko atagira ngisinze ko abantu bamwumvise neza uyu mupatiri yitwa Diedone yaravuze ati mwebwe mwandongozi kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ivyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ni coup d'opportunité nini uri umushikiranganji uri buramatari uri ndetse muri uwo mwanya gupfa ku mukuru w'igihugu uri umushikiranganji wa mbere uri iki utabikoze none bikorande ko batacabaza kugusubirira ubwo cyangwa ngo bagire gute umva atabikoze bikorande wewe hajya ndi hamwe ajya mu musanga ntamara ko aravuga antene mizo guverinance yuko bacabe bifite abantu ati udashoboye ibintu giriki ubu ndashoboye ibintu giriki ucutanga imihoho hajya nico ni hajya nico bashatse kubwira ijya reflexion bijya niyo yabutise ati wewe rubonda kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ugacubona vyopfa inda havero hazo ubundi abikore niyo strategie de leadership universelle niyo ntukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo sare ko abikora kandi utabikoza atawunda aza kubikora ni wananuka guma utari kurabikora wumva abantu ati nishwe nuwagize gute mu kirundo cy'ababasha bitagwiki ngo iyo wishwe nuwo gukijije ubugowe amfite wewe uwo wahanze amaso ko ari wagukiza niwe aciye ndiwe nuwonkijije musa indongozi indongozi yari yose uri bwikomine utwari komine ukaburi kuragira gute donc abandiga batuti turiwe nuwo dukijije yaje kugira dukize mugani waturi none umva degati zongara gute yibaza yuko duko turajara abantu boshobora kugira gusezisa kuko mpora numva abantu sinzi ko baragashavu canke ama emotion mpora numva abantu iyo bari ko barabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none babakweretse wewe bakoze iki ufise izenzego wewe bakoze iki ziya nama emotion ngo batwereke none wocugira iki wewe ufise uruhegwe gukoresha kugira washe none waza kubafata wewe uraza kugira manda dare wewe ugira iki ubaraje no bakoze iki nukuvuga yuko ugwego rufise uburyo n'inzego zo kubakiza Burundi nubwo gwego rukomeye nyine c'est l'exécutif ugwego rw'umukuru w'igihugu bugihugu bava ngo ruhasa ngo hari abantu barugoye mugaba dakogwako twaba dusigaranye iki leta twaba dusigaranye bikingiwe nande nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zabo mugabo leta twaye iri hari kugira ikingira inyungu zabo kwisonga rero hari izo nzongozi hari umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere hari none izo nzego zo hejuru rwego rwape bavuze ngo hari abantu barugora kabisa nanuvise na president Domitien Ndayizeye mukaye audio muriko muratembereza kigarana ngo betwereke none u president Ndayizeye bakoze iki wewe afise quel pouvoir kuri abo bantu oya tuve kuma aba emotion nyakuba president de la republique niwe wengendaho nta n'uwundi wese avuga ngo batwereke ntatashoboye nta numwe agishoboye ico kintu ico niwe wenyene president de la republique niwe ugishoboye kandi amategeko y'igihugu arabikura bahera uburenganzira bose ari guhera uburenganzira inzego zirahari zirapanze bikore rero wowe 2040 lindira wewe ubanza urabi dossier Amazon ingene izo batrete uzocumenye ati
kugira rero dutangure 2040 je ivyo vya 2040 umbangirire ubu sivyo ndiko ndi kuri perezida yo kugira dutegura iyo vision haroro perezida kinuhande ndakuguma rero tubimvira ngo 2040 haroro kero perezida nayo nyene iriko kirajana irikirajana taburi foro dresser mbere kugira intuze ico kibazo nibaza ko atantuze ata ikibazo naco cyo cy'ubutare ico cy'ubutare naco biri ku bintu bitatu ubwa mbere hari ico bita indicateur wewe indicateur yuko ubutare bwateje imbere igihugu uyibonerahe d'abord c'est l'indicateur l'indicateur burashowe urabonye amadovize muri banki y'igihugu baza berbe itubwire neza ayo madovize ava kuva mu rugo butare angana gute je nabikubwiye yuko si burya butare bushoka na berbe yafashe yuko iziragura n'inzahabu ngaha resultat igezeye yo niyo indicateur si iki indicateur niyo hanyuma kwa tuti muri ica kabiri muri gestion transparente ya madovize ayo madovize arika asabikanywa gute bari ko barashira mu banki commerciale kugira abantu bemporter baza n'ibintu none amadovize yofasha iki kuri cyo je nakivuze ico kintu yo niyo indicateur none we yindi indicateur urunganiye ivyo kwanika muri bije ngo 18 miliyari rero 18 miliyari dikwa 18 miliyari c'est quoi ega ubutari butanga contribution kubira aho 18 miliyari y'amarundi kuma redevance canke ama taxe ça c'est ico ni kimwe mais les devises qui entrent now en deuxième partie gushika ubu no muri document de stabilisation économique tubona ko ubutari buterera rimwe kwijana mu butunzi bw'igihugu 1% du PIB je n'ibintu donc yori ni indicateur deuxièmement la transparence ku butare su kubona amakamyo ari karagenda ça n'est pas une transparence benda amakamyo none we wogenda kuri poro ni wobona ibidaraza biko biraje wogenda kuri poro nta makamyo ubona ari y'abadaraza bari korashorera ibintu hanze cya kuri poro uhagarare haje ucurara umenye ivyo bashoye ivyo ari n'ingene bingana ndakujane gagaye kuri poro ama container ari karagenda sasa abarundi kameme iyo la transparence si ushora n'indege irahaguruka igatwara ibintu genda ajya kuri aeroport indege usanga ifise amasashe amakori itwaye ibintu none bakweretse ayo makori birimo quantité tenere iki etide zabaye canke niki iyo abo babiri abari ko barabugura batowe gute amakontra beze gute batsanze quantité ingana gute concentration ingana gute amara bazotanga nangahe yarashitse mbega avis de maison technique comme OBM ni yihe kari bihagari inzego za leta zibikora zigira gute technique zikaba suivi kwa container haguruka ivyo ni normale no kuri poro bidaraze ko biragenda n'abashora makabu imifuka ikiragenda none ugira abo bari inyegeza mu kurunika amakawa hanze ubushora ikaba hanze ari inyegeza bigera kuri poro kiretse peut-être witwaye muri fraude le déficit la rentrée de devise ibivuye muri yo ntuze la transparence niyo yindi transparence ni byo kwinjira muri litiye akaba ntuze ngene ibintu ntuze ivyamviro n'ibyo byose kuhaja Beka bari ko bari export ni bande ayo ma entreprise ari karagura ni muteni ki export iyo entreprise ni yihiri kirashora ubutari hanze ni kiye kigo siki ubona makabagiye ni sekera entreprise ni berbe ligigi ni OBM ibishowe nande bishowe nande inde sonarege créer ka parking iki ni leta rashyira hamwe rishora ubutari hanze cyashidwe rya leta niki d'urgence une entreprise publique créée est-ce qu'il y a une entreprise publique qui nous quoi pour tirage yuta hari ama transparence c'est tout un processus
ivyo no kuvyumva kandi bimeze uko mugabo natatanyimba ariko arabikora uko nibazane iyo resultat y'ubwo butare bwinjire hanyuma abantu bareke kuruhira kuri iyi mirongo ngaha c'est ça la logique. Transparence c'est tout un procès ngene byinjira ingene kibiso sukuvuga ngo amakamyo agiye ngo barakweretse ibyo amakamyo naho nabigusiguri naho uje usa amakamyo usa ari karaguruka agenda gushorerwa hanze no privé okwereka ngo ndaguhera abandashoye ikawa hanze amakoni niyo yakwereka none ucumenya ngo ashoye amatona ngana gutyo cyane nibiki no ivyo rero nivyo rero abantu bandire barindiriye ivyo rero nyuma biriko biragenda gutyo basi tuvuge tuti okay byabaye sipozo yego daturagize confiance ati leta turabikoze sivyo duhereze bitariro indicateur umuntu natururi est-ce que vous allez organiser des marchés des enchères des devises vuge muti amadovize aje muri Berbe plein ça veut dire banque commerciale peuvent acheter bashobora kuyagura umwimporter ashobora kayaroka cyangwa aguma muri kakanwa ababo ingwa hano mu bisanzwe Berbe gouvernement Berbe ndabona icara kwikura yarakwikuba agira ico kintu bita gestion professionnelle no kuvuga kuri les produits stratégiques zizwe n'amabanki abantu bose hakaba de modèle ma service prioritaire gusumba yandi ivyo ni ibintu nakozemwo ujete dont je suis témoin kujera amadovize dare difficulté kera muri za mambargo muri 2000 zandi bitangura nakora muri banki ndabizi ya inirige bavuga tuti produit stratégique di carburant niki ni les engrais chimiques ni les matières premières za entreprises stratégiques amabanki kandi ubirenze ko namanda akomeye donc ama quels sont les produits zifitiye ubwa mbere akanyama kamaro uwo murundi citoyen nizo zije imbere rero hama bakazirista bamaze kuzirista rero amabanki commercial akakora akazi kayo beri bagatanga rapport hanyuma liberalisation kuvuga tuti abantu bari kwashora kurinza amadovize bose nibayinjize umu exporter diza amadovize ashikire kuri ko bagira nabandi buri liberaliza amadovize n'abantu bayazane n'umunyamahanga yazane les investisseurs étrangers bazana imitahe bazana amadovize mugabo gushikubu nta narimwe udakura n'abantu kuya tuti twe twazanye imitahe mu gihugu iwanyu twarasubiye inyuma ushikati inzitizi iyo mitaye nibikidushire mu dupange udongo urumva umengo hari abantu mu ndongozo wono umengo imitaye y'abandi ije y'aba privé umengije gutungisha abandi bo batarimo ukamengo ninzigora ati mutunga menye twe tutarimo gute ugacuga tuti nanje renda gutege hajya kuni administration igihugu kamene igihugu n'indogozi kijoshwa n'amabarabara meza nk'ibindi bihugu n'ikaye ma internet n'ibikinyubako nziza cy'ubutare hanyuma ntuze nawe mboneza nuzavuze paralysation ega paralysation nayikubariye ihera ku bantu bashinzwe amabanga kugira babuze gukora je bare kuvuga ngo German iyo ndiko navuga institution bako institution z'igihugu zotegeza gukora ari assemblée nationale ikagira umugwi d'assemblée nationale ugira donc uwo mugwi hanyuma assemblée nationale kuba na contre expertise no mu gihe bavuga bati wowe igihe vyaba uwa warujejwe ayo mabanga ni confidentiel ushaka gutwara ni commission mengo wewe baravuga tuti kinjura nyimba hari umuntu yoba yarabaye umushikiranganji akaba yobangamira ayo enquête muri parlement hors d'état de nuire bayita confidentiel wewe uhavuza n'umugwi gukora donc kite kuko ivyo kwanga takuvye igihugu sivyo wawe sivyo munzu twahita kuvye igihugu wanyumvise nta muntu umwe rero aza kubangamira ku rwego rukora ngo nuko yabaye kica yabaye kiriye nje gito duteka igwama akamye ko twara tubona sena igire nuze na sena nikore igire akiti vuga twabonye
kijanye na ntuze ina icubutare we kivuze ko none ivy'amayuwane no yuwane nimba amayuwane hari bakaja kuja kuyazana kwiniza ibintu nivyinjire riski yayo am problem ntaco mbone kisi n'ikibazo nini nimbaja muri shine bakanza ibintu nibabizane sasa pas un problème ni ushaka kuzana n'amayero kinjiza ibintu amayero arakora nimbara bayene Japone arakora amayuwane agiye marakora amadolari arakora sasa ni pas un problème ntaje simona ikibazo yose nakore Hamwe gusa no kuvuga tuti ibyo bintu biriko biraboneka ku isoko. Biriko biraboneka ku isoko. Igasonde des indicateurs si bintu. Toute politique gira indicateur de résultat. Les défis umuti numwe c'est un président qui s'engage guhindura ibintu. De la République bidakunze uko yishuniye mu majambo niyo staride nabiguhaye muri premier ministre abaja abari ndaguhaura ibihugu byagiye birakira kubera le président de la République adashoboye guhindura ibintu nibiki haba hasigaye kumenya ati none un président Burundi ni volonté ni capacité ni complicité nivyo abanashobora bibaza est-ce que umukuru wo mu Burundi arashobora guhindura ibintu cyangwa ni système y'abari kumwe abishoboye none nta gushaka kurimwo canka bishaka ntabishobora ivyo rero ni mutima wa muntu abajejwe ayo mabanga mugabo abantu bakenerera resultat hariho capacité volonté kugira umuntu agira ikintu abagishaka kandi kagira capacité ivyo bintu biteza kuba kumbina wewe uri mustanteri uri ministre uri twa indongozi zose bayita leadership kuva ku gihugu no kwindwe ubu mukuru aho uri hose kugira ibintu bihinduke swate urabishaka ukongera ukabishobora kimwe gipfuye muri ivyo ntibikunda niba bishaka ntubishobore kubera hari inzitizi dore numva bigenda gute niba banaho ufise ubushobozi ntubishaka dore utabishatse kandi muri uwo mwanya kwa kundi abedio de navuze aterega mwebwe mwandongozi mwe muhariye gade ni mwebwe nyene mudafashe nyingono ntabwo ndayifata mu kibanza none ivyo rero bica bisaba ku mutima wa muntu abari muri ugo gwego akavuga ati jewe ndabishoboye cyane ndashatse mu bisanzwe ushoboye ikintu ukagira no gushaka kirashobora guhinduka uko kudashaka bashaka guca bawe ati hari ibihugu rero amagusyo y'umukuru w'igihugu ca Amerika bisanta ingingo ziwe gusumba ibihugu bimwe nk'abyo iwacu bikenye ubu usanga amarurasyo n'ico gihugu agize me kasura notiere ingingo z'umukuru w'igihugu zifata Burundi gute ni ibintu usanga nk'ayo mashira hamwe yaboni yose usanga yarafise ari karafasha mu iterambere ry'igihugu bikenye ibihugu by'iwacu mu n'igihugu canke nibiki usanga ayo mafaranga yahagaze urumva ivyo biragira ingaruka indirectement ku murundi wese muto sinzi ko ntahura atravera amashira nk'ubu dufate nka Amerika ivuze ati ndavuye muri OMS ndavuye muri UNICEF ndavuye nko muri FINWAP bene gutyo iyo biriko biragutyo UNICEF ntihabuza abana barundi yahora igira gute ishigikira ya makantine scolaire n'umuramo yumva nta bana bajya saa sita ugasanga za UNICEF zirimo zandi abandi bose abashiramwe mu ibyo byabona ibyo rero yari karabikura bigenda bigabanuka ku gihugu nk'u Burundi yo ningaro ikindi njamora nuko bo nimwe vyagoa bwambura Burundi ho mengo bwari bwanayivuyemo kera ibi byuko abantu bashorera ibihugu bishorera muri leta zumwe za Amerika atama tax ibyo nabyo bisaba ko ufise ibintu byinshi ushora iki ariko ibyo gushora muri ibyo bihugu nta byasa n'ibyanagaba cyane kubera muri yagoa Burundi ntibari bukiri active nibaza ko ingingo ku Burundi bene y'ubuhangange zifata Burundi gutyo kuko ibindi urabona n'ibintu biri hote geopolitique mondiale n'ubundi butaburi ibindi peut-être kuvuga tuti muri aka karere ni yabaje gusubiza amahoro mu karere cyotuma igihugu amahoro abonetse mu karere igihugu cy'uru nashoye kihatohokera mugabo umva naho ubundi naho bijya bihugu navyo bikomeye
biza nawe bifise amayentere bigenda biviza uranda bariko baraba intuzeyi igihugu cyose bya bihugu n'Ubushinwa canke n'ibindi biraba ama matière première ashobora kwifasha burya butunzi bwabo ajya amayendisi yabakomeye akakora iyi technology ubona bafise bagenda bagatora bakagira gute bakoresha izi matière première mu guhingura burya bushobozi wabazira ati iyi matière première ishitsi wacu ni dutuma ndukora indege ya mbere kwisi ituma na radar zitoyibona we ababizi acavuga ati iyo mineri iri muri Kongo iri muri Afghanistan iri he turaje iyo petroli canke niki idotuma provisionnement petroli mo igenda gutema canke ivyo $1 n'ibiki bimeruka unye baca baza bagero n'abantu bazi inyungu z'ibihugu vyabo rero meme bazira bamwe mu myaka 50 canke 100 baga projecta ingene bizoba bimeze urumva rero aho nta mufyi turimo kuri bo rero suko